Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Mu Burundi imiriro ya Nyakanga itana ku mwaka ibihumbi n'ibihumbi vy'amahegitari y'amashamba na cyane mu gihe cici. Guhagarika iyo miriro bikaba bisa n'ivyabaye kananira abahinga. Akenshi abaturira ayo mashamba harimo aborozi b'inka kugira basigarane umuyonga w'inka, abandi nabo nabaturira ibiti ngo bakuremo amakara cyo kimwe n'abandi atawuramenya intumbero yabo. None birashoboka kw'iyo miriro ya Nyakanga ihagarara. Inyishu y'ico kibazo ni muri kino kiganiro kw'isoko. Bertrand Ndakuriyo nije ngenda kibashikirize kaze. Intara zo mu buseruko, mu burengero, mu bumanuko, intara zo mu buseruko, mu bumanuko hamwe no mu burengero bw'igihugu nizo zibangamirwa cyane niyo miriro ya Nyakanga. Mugenzi wacu Thierry Bigirindavyo wa Television Renaissance araca ku mayange uko vyifashe muri kino gihe mu bice bitandukanye aharangwa iyo miriro. Mu ntara ya Cibitoke kuri uw'Imana uheze amahegitari arenga 125 y'ishamba yarahiye aratokombera ku mitumba ya Bwayi, Kirinzi na Mwarangabo yo muri komine Mugina hahiye amahegitari arenga 100. Kuri uwo munsi nyene amahegitari arenga 125 yari yazindutse arasha ku mutumba wa Buhoro wo muri komine Mabayi. Mu manuko bw'igihugu mu ntara za Bururi na Rumonge imyaka nka yose haraduka imiriro ya Nyakanga mu mashamba cimeza hamwe no mu yandi mashamba agizwe n'ibitara vya leta. Uno mwaka imiriro yatanguye kwiyadukiza muri izo ntara guhera mu kwezi kwa Mukakaru. Mu buseruko bw'igihugu mu ntara ya Ruyigi amahegitari ashika 200 aramaze gusha mu makomine ya Bweru, Butezi na Nyabitsinda. No mu ntara ya Ngozi uno mwaka haribonekeza imiriro ya Nyakanga gusumba yibonekeje mu myaka iheze. Amahegitari arenga 150 aramaze guturirwa mu makomine ya Ngozi na Barangara muri izi ndwi zibiri ziheze. Uko igihe cici kigeze iyo miriro ya Nyakanga ntisiba kuboneka ku mwaka. None leta n'ayandi mashirahamwe vyoba vyarananiwe gukinga iyo miriro ya Nyakanga. Ni kimwe mu bibazo mugenzi wacu Emile Nibasumba wa Radio RPA yabajije Mame Sabushimike akurikiranira hafi bijanye n'ibidukikije. Hamwe ngiye kuvuga ko impanuro twatanze zagiye mu ngiro uko twavyifuza noba ngomba kubesha. Ikimenyamenya yuko noba ngomba kubesha nuko iyo miriro ya Nyakanga idasiba gutikiza amashamba, ibinyabuzima, imisozi, ivyatsi, ibidukikije n'ibindi. Ariko rero nubwo tuvuga ko zitashitse aho twari twishimiye, aho twari tuzika ko zoshika, hari ico zazanye. Hari ico zazanye zarumvishije abarundi, abanyagihugu, abarimyi, aborozi ko guturira ari bibi. Nubwo babandanya bamwe muri bo baturira. Mugabo twebwe twari twizigiye yuko impanuro dutanga turi kumwe n'andi mashirahamwe, turi kumwe n'abandi bizoshika igihe umuriro wa Nyakanga utakivugwa mu gihugu cacu c'u Burundi, umuriro wa Nyakanga uba kirazira. Ariko haraborozi batubwiye ko ukubahimiriza ari uguta umwanya kuko ngo umuyonga badashobora kuwuheba. Bavuga ko ikintu gishobora kubabuza guturira amashamba ari ririya tegeko ryo kugumiza ibitungwa mu mpongore, itegeko ritegekanijwe gushirwa mu ngiro mu mwaka w'2021. Ivyo mubivuga kwiki? Iyo miriro ya Nyakanga iba yaratujijwe, habuze uko gushaka kwa leta, habuze uko gushaka kw'abarongoye intara, kw'abarongoye amakomine, kw'abarongoye imisozi, nabo bajejwe gukingira ibidukikije naho bo bafise ugushaka badafashwe mu mugongo nabo bajejwe intwaro ntacoshikako. Mugabo rero kandi nabo abo bavuze yuko iryo tegeko naryo rizoza gutuza uwo muriro wa Nyakanga burundu. Twebwe rero ntitwari dusa nabo kuko ivyo duhejeje kudondagura vyotuma umuriro wa Nyakanga uhagarara. Ariko kuri iryo tegeko rero riri muri code foncière rivuga yuko mu mwaka w'2021 atanka izosubira ku musozi, bati niho umuriro wa Nyakanga uzobutujijwe. Aho rero aho na jewe ndavyemera cane ko twizeye yuko iryo tegeko rizoza rifise akarusho ku vyahoraho, ku mategeko yahoraho. Kandi abo borozi ntibazokwitwaze ngo ntibaronse umwanya. Leta yabahaye imyaka 3
imyaka 3 yo kwitegura yo kuri mu bwatsi yo kubaka ikibandahori yo kwitegura vyiza vy'intore. Aha rero tuvuga tuti twe imyaka 3 irakwiye babahereje kandi natwe turizigiye kw'iryo tegeko rizogabanura imiriro ya Nyakanga no kuvuga yuko aborozi aribo bahora baturira gusumba abandi bakeneye ko inka zabo zima zivyibuha zitora kabiri keza zikamwa amata menshi akari gahaze rero urumva baturiye bakagishira no mashamba cimeza ntiyagira abababuza abajejwe intwaro bakabareka uko wumva vyogenda gute mugabo ubu rero aho bazogira bati we waturukije inka amanda ya naya warenze itegeko niri ariko naho nyine turagwa tukagaruka amategeko siyo yabuze habuze abayashira mu ngiro. Iyo miriro rero ya Nyakanga yadutse ingaruka zawo nawe zidasiga inyuma. Niyo mpamvu rero urwo rugamba rwo guhagarika iyo miriro rwari rukwiye kuba urwa buri muntu wese aha herereye. Inano rero cyosozera kino kiganiro ku isoko mwakoze kudukurikira. Bertrand ndakuriye n'ijana ariko ndakibashikiriza naho mu ndwiza mu kindi kiganiro nk'iki mugire ibihe byiza. Cyari kiganiro ku isoko.